Bagabo ni muza dutekera aka gapakeji rero kagomba kagende kumukiriye. Ego yatumye kutuvuta twiza two kwisiga moisturizer cream. Ahama rero amavitamine. Bagabo nukuri ni vyiza kurya amavitamine ni vyiza. Ya mavuta y'umusatsi no mu maso nayo nyene. Hama y'imisatsi tugomba ko imisatsi yacu yagayaga muri iyi sama sindokubesha. Bagabo nukwifata neza n'amavuta y'uruhu. Ego ivyo nyene turasiramwo. Hama rero bagabo ntitwogenda tutibagiye ngo shampoo byose dusiramwo uko nyene. Bagabo hama dusiramwo agakorogate nuko nyene turatekera neza. Hama rero amavuta y'umusatsi nayo dusiramwo nuko. Hama rero nukuca nyene tubifundikira neza kugira nyene tureke stress y'ubuzima. Nuko nyene hariho nibindi nza guhitana mu kanya mu nzira kubera nyene postage ndabonye umenga ntiyari bwa hari ivyo ndatumye ko bitari bwasike rero ngiye kubitora. Mwebwe rero mpora ndungikira direct kuri online muhora dukoresa posta nuru uraronka message igihe biba vyagusikiye hama ukagenda ukabitora hanze nyene nkuko nanze ndabitoye byansikiriye. Murabibona ukoresa ko ka application ukaka downloadinga isoko ikwegereye. Hama ndari ngo masiremwo ipropolise kubera niyo yene yaribura muri ntuze mu ma orders. Hama rero bagabo tugenda ku isoko yikwegereye ukunyene murabona ko ari ahandi ngiye kubipostinga rero kuri posta kugira umukiriye azonezerwe nko kuwa mbere kuwa kabiri bizoba bimusikiriye. Nuko hama rero tusika kuri postage ugasiramo nyene adresse yiwe nuko nyene hama bakabitekera neza nyene kugira ntibize guhwama canke ngo bigende ahatariho canke ngo bimeneke. Twabitekeye neza. Sawa mugira ibihe vyiza. Bye. Mwakoze abakiriye kunshorera.